Nongeye kuramutsa abakunzi ba B-Info Plus ndabahani ikaze makino kiganiro cacu aho tuvuga ko hari haheze akanya teko turabonekana cyane kwiza imbuga zanyu zino mbuga zacu ariko turaje gatanu kuri gatanu kugira ngo tubabwire situation ngene ziba zifashe mu bice bigiye bitandukanye cyane ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ndazi yuko abantu benshi mwabonye ama video ari trend video ari karacana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi aho habonetse hari abasirikare bariko barabohwa burizwa imodoka. Abantu benshi baracari mu rujijo kumenya ati abasirikare mbega ni bande, abasirikare bafatiwe he, bahowe iki. Bituraje tubigaruka ko mu buryo bwiramvuye mwa kino kiganiro cacu, ndetse tunaheze tubabwire n'ibindi vyinshi ubona yuko mu gihugu ca Kongo ibintu bikomeza guhinduka umwanya ku mwanya. Sinje ko bamarira umwanya ariko mwabizi ko ntabandumwe bandi kumwe n'umusesanguzi neza na neza muri studio kugira ngo abashe kutuyagira ivyinshi ubona yuko ari nzobere. Reka rero ntabe barambiye mbere ko ndamuha ikaze manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, abari mu Burundi canke abari hanze y'igihugu, umwe wese ahaherereye mu mpande zine zigize isi yumve yuko tumuramukije cyane. Bona musesanguzi nizere yuko umeze neza muganda nabibona, by the way ndabona uryohewe cyane sinzi igituma. Amahoro cyane bwana journaliste. Yego. Bon, jo uyu munsi ikintu kinezereye burya ndanakikubwiye nawe cyo kuryohera. Jewe ubu nyene no nkiva gutora ikarata yitora y'amatora nari narayibuze nta munsi natondayo. Burya iyo batongera umunsi umwe we ntari kuburi jewe ngira nacangira greve ndumwe nacanja mwibarabara nka kumwe rufira bikora nkafata umutakati sibaranyamboye ubwenge. Jewe vraiment baranyirukanye mu gihugu ikarata yanje yarabuze. Rero aha ndabyibutse cyane ntwenga niyo mpamvu bwana musesanguzi turaja muri vyinshi muri Buvira ashobora kutubwira ingene vyifashe right now. Yes, reka kwanza ndamutse badukurikirana ntunjaniranye ndamutse badukurikirana aho muri mwese ndabaramukije kandi ndabahaye nikaze muri kino kiganiro cacu. Ariko kandi ndashaka ko ubudukurikirana wese ahari hose yumva ashaka kuba afise icyo yoshikiriza cyane gose. Niba ari kubwoba B-Info twaratanze nimero ijwi ryabo badutorako badushikiriza ubutumwa ari abashaka kuza muri studio zacu baze dukora amadeba kugira ngo duhugurane kuko twe kuba tukora bino suko tubifitiye ubumenyi bya cyane gose gusumba abandi cyangwa uburambe. Niyo mpamvu rero twifuza yuko ataboniganwa ijambo umwe wese uko avyumva afise ivyumviro byofasha abandi byoterera igihugu cacu arahawe ikaze. Karibu kabisa. Abatwandikira akabanza kukubaza ngo noshikiriza icyumviro ijya nimero ihari kugira ngo mushikirize icyumviro nimwitinye rero. Bona journaliste nko wari ukimbagire uti muri Uvira byifashe gute kabisa. Uvira n'amarembe amarembe ku batacunga Uvira haratekanye. Ejo narahatembereye Uvira mu byukuri ni waneza hameze neza ariko amabarriere ni menshi hapa na hapa abawazarendo bashyize amabarriere menshi kabisa kugira ngo baranforce umutekano mu gisagara ca Uvira. Mu byukuri uwo kubesha ngo Uvira ngo hari umudurumbanyo canke iki n'abasuma muri Uvira ubu ntibakivugwa baracecetse batinya ko babambika amapine kuko abanye k'abakongomana atabujinga baca bagura karubi bagufasha umusuma bakaguturira. Yes, rero kukujyana n'umutekano muri rusange Uvira mu byukuri haratekanye abene gihugu bariko bakora utwabo kuri kwa. Ariko bwana musesanguzi hari abariko barakwiragiza amakuru y'ibihuha yuko Makenga yoba yinjiye muri Uvira. Mbe hari ico bizi komeze gute? None nk'ubu je ndakubwiye yuko dufate Kagame ari muri Kongo nije ndabikubwiye nta byemezo ndaguhaye wowe wumva wifata gute nk'ibihuha. So Makenga rero n'umuroberi cyambere ico mwomenya Makenga n'umuroberi n'umugwanyi w'umuroberi. Kuba yo kwinjira muri Uvira birashoboka nkuko bitoshoboka mugabo nta cemezo na kimwe gihari cemeza ko Makenga ari muri Uvira. Tureke n'ivyo bo mumesa reka aba wazarendo bari muri Uvira n'aba FDNB
bo mumerera nabi ariko warengeje ko hano bavuga ko ari umuroberi kandi n'umuroberi w'umuprofessionnel yamezemo n'igihe none bajya bariko barahondagurwa muri Uvira n'abaki sabaroberi babamaniye ko bafatwa barenga 150 ntibarabaroberi ego none byagenze gute mon cher n'abawazarendo n'abaroberi ukimenya ico abawazarendo n'abaroberi bariko baraforomwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'abarundi beshi harimo ababaye abaroberi voilà abenshi barabaye abaroberi amateknike y'ikiroberi barayazi niyo mpamvu na makenga ubwiyo ntiyo kwigerezako kuko arazi yuko boca bamumesa ubwo nyene yagiye muri bagenzi we basha arabanukira yo amande majambo bashize kumpera intambara kuko atamakenga intambara ya M23 kabisa sinibaza ko bobandanya nawe rero kugira je no ku mafroni gake ni gake agenda ahantu abazi ko hari umutekano kugira gusa aremesha ingabo sino ngo agiye kuri front nyene gwakoranye ko ntavyo nibaza kwera ntavyo wibaza kabisa bwana musisanguzi mu ntanga mararane navuze yuko hari ama video yasanzaye apa na apa y'abasirikare bariko barabohwa kabisa bababoha ico bitwa indege sinzi oya baboshe n'abahubwo byasuye indege urya bari kubaboha gute hajya baboshe kivandimwe nimbije video wayibonye baboshe kivandimwe ariko babohe amaboko inyuma babawe mugabo byasuye indege uw'indege barakubuha kabisa agatuntu kabiri yaje ego nkuko nako nabivuga bariko barabohwa bongera burizwe imodoka kandi babohwa n'abambaye iteni z'igisirikare cha Kongo zitandukanye mugabo drapo yari irimwe ivyo rero nta butandukane kuko n'abarundi hariho nkabona nko muri api bambara zitandukanye n'izabandi gusa drapo rirerekana yuko abasikare cyangwa abapolisi b'igihugu cy'u Burundi nabo rero niko vyari bimeze bwana musangozi abantu benshi bagiye bavuga ko amakuru agiye atandukanye menshi cyane ariko twavuze ati reka tubaze musangozi wowe kumbure hari cabizi kuko ndabizi yuko aticara afise abantu benshi bashobora kumuha inkuru ukiri kandi bakayimuha atabubeje mbega wewe hari ico biziko okay utarinze gora bona journaliste naravuze kenshi inshuro nyinshi aba basirikare ba FRDC bariko baraturugamba bahungira za Karemi bakaja za Katanga n'ahandi hatandukanye aba ico bizovyara muzo mukimbwira aba basirikare mwabonye bariko barabohwa amakuru nagiye ndonka kuri za radio munwa kuko ni radio munwa kuko uyu muntu aguhaye inkuru adafitiye ivyemezo niwe bayayifondeye hari abavuga ngo nabafatiwe muri Katogota hari nundi yanyemeje yuko ngo bafatiwe muri Uvira ngo ariho yarari hari abavuze ngo nabafatiwe muri Ijwi numva havugwa amajambo menshi mugabo mu byukuri general babwiye yuko kizira ko ntanga inkuru n'abafitiye ivyemezo cyane gose kandi ni navyo byiza ko namwe n'abadukurikirana benshi bo bifata nk'akarorero kuko je umbeshe ku nkuru hama nkayitoza nkasanga niyo ukuri burya ncafata ko nivyo wambwiye vyose muri rya myaka yaheze wambeshe niyo mpamvu rero byo byiza wewe uri umutangaza makuru inkuru tero nk'ivyemezo tumuyivuga mugabo ntuitangire certitude cyane gose uvuga uti nabonye ko byagenze ukunuku ndacaperereza basi hamukora amapererezo yaronse utanga inkuru mugabo apana gucuvuga uti nabonye ibi nibi ngo kandi nibi kandi niko bimeze atavyemezo so aba basirikare bona journaliste n'abasirikare abenshi muri bo nabagiye baturugamba igihe hari kwafata igisagara ca Goma hamwe na Bukavu na zasaki hose voir na Minova abenshi nabagiye baturugamba baca bahungira muri Katanga hano bari muri Katanga hajya mwabonye bariko barababoha bamaze gushika muri Katanga rero bona journaliste ikintu cyakurikiye ni giki abandi bari ku rugamba guhangana n'umwansi nabo bavuye ahantu hari urugamba bagiye bihaye konje ahari amahoro bahunze urugamba bahunze ni ukuvuga amandi majambo baniyafexe bihaye uburenganzira bwo kuja mu bice badafite uburenganzira igice gikurikira muca mucumva baciye batangura kwirara mu busuma
abasirikare urazi yu aba FRDC abasikare b'igihugu yes murazi yuko na zagoma za Minova za Sake na Bukavu bagenda bibabene gihugu bagomba guhunga bararasa bagateza umutekano muke kugira abene gihugu bahunge bagaca biba bakigira aha muri nabo twagenda tubona umusirikare vraiment yikoreye ingurube ariko arahunga vraiment ibintu biteye n'isoni ibi byaragaragaye rero ujya mwifato niwo batanguye kugaragaza hano muri Katanga aho bari bahungiye batangura kwiba bene gihugu kuviora donc barirara mu vya bene gihugu hovyo rero abene gihugu muri Katanga reka kwanza nabashimire kuko bakoze ikintu c'amateka aho bavuze bati no ni twebwe tugomba guhagararira uburenganzira bwacu nibo bafashe ya mbere mu gutabaza avuga twebwe vraiment turarengewe n'uyu mwifato wano basirikare bitwa ngo nabigihugu nitubona ko bano boba aribo bariko bajeje kuducungera umutekano ahubwo akaba aribo bariko barawuhungabanya rero akamo kabo karumviswe na n'igisirikare ngo byavuze abafashwe n'abasirikare bagenzi babo mugabo muri PM kwani bazi ko babatani police militaire nibo rero baciye bagira iki baca barakora amatohoza mu by'ukuri basanga nivyo hariho mbere n'abafatanya amatonga baca babacira urubanza rw'ikibiriraho hagere mwababonye bariko babohwa mugabo kujya nkuko akivuze je sindagushigikiye ntibaboshwe indege baboshwe kivandimwe kuko ariko urazi yuko ino mu Burundi atamuntu bakibohera amaboko inyuma barababoha abasuma ku gatumba ariko niba vyemewe baba barenze amategeko mugabo abene gihugu yatwaye n'agashavu ramugira ivy'amategeko arakuboha indege bya seriye so rero umva aba bapolisi abapeme nibo abasirikare abapeme nibo baciye bagira iki baza barabatira ikamba barabafata barababoha hama baburiza kijya kimodoka babatwara muri prison ya Kasankulu aha rero mugabo bashizwe muri baciriwe urubanza ikibiriraho umwe wese yaciriwe umunyororo w'imyaka 20 afunzwe mugabo abene gihugu rero bavuga bati uwo munyororo ntabwo uhagije twebwe ahubwo twasaba yuko banyongwa babashire muri stade babarase kugira ngo n'abandi batinye bagira ico batinya bagire nico bubaha ni kuko aha bafunzwe umunyoro myaka 20 kubwa bene gihugu muri Katanga bavuga bati aha no kubakingira ejo canke nk'ijya yejo dusanga basubiye kwidegemvya so iyi nkuru ntabwo ngomba kwitebako mugabo nshaka bwa journaliste kwereka abantu badukurikiranye yuko biki gisirikare ca Kongo mu by'ukuri kiragwaye kandi kiragwaye ibi mu kiganiro nakoze ku munsi w'ejo naravyerekanye mu bisanzwe President Felix Tshisekedi agashika ku butegetsi ntiyafashe umwanya wo kubaka igisoda wewe yakoze nka kujya nuvuga bijya bihugu vya Burayi vya Amerika bikora nuko bo bakora ama politique ari continuelle nukuvuga bo uhashitse ubandaniriza aho wundi yarage rero na Chirombo niyo politike yazanye muri Kongo yuririye aho Kabila yarageze mugabo yibagira yuko kugira ahaje hari amasezerano yahabaye burya Chirombo tugiye kubiraba neza kubisesangura amakuru arerekana ko uyu atatowe n'abene gihugu yahagiye kubwa amasezerano rero hariwe ibintu abaswahili bavuga ngo ukimwanga unga na mimi na mwanga mboga sinzi ngina bivuga mandi majambo boga sesifu nanje sesi mboga twese tubure urumva rero uyu president yasohotse Kabila
we yarafashe umwanya wo kubaka igisirikare biravuga ko Kabila ari umukongoma ari umunyarwanda hari n'amakarita amaze iminsi asikira kumugangurukana bumenyi usibye ko je ntabyemeza cyane gose kuko bijya muri Photoshop nawe uvyikorera urafise kungira umunyamerika canke iki mugabo turafise amafoto yerekana ari umusirikare mbere yegere cyane president Kagame aho no muri garde corps yiwe yararimwo rero uyu ashitse ku butegetsi ikintu cya mbere yakoze yarubatse igisoda kandi kubaka igisoda byaramworoheye kuko cyarimwo igitigiri nyamwinshi cy'abanyarwanda biwabo habwo mbere novuga nti no mu byatumye ashinga uvu mu gisoda nuko harimo abanyarwanda aca aramenya ingene apanga akarere ku buryo uyu munsi biriko birorohera M23 kudestabiliza hamwe n'ahandi gufata uduce n'utundi kubera M23 icambere yakoze yamukweze Kabila nimba atari Kabila yakweze M23 kimwe cyo gihari nuko bano bantu barunze ubucuti bukomeye cyane gose so bamaze kubikumwa ubucuti rero ucamve ko byoroshe ko iyi FRDC Kabila ayikoresha uko yigombeye kuko niwe yayubatse Chirombo rero amaze kwashika ntiyigeze yumvira yuko Kabila yuba yarakoze ukana ko kwiyubakira igisirikare no kuvuga ntiyacubakiye leta ya Kongo yaraciyubakiye no Rwanda yaraciyubakiye ku buryo ari we gushika ubu agikomanda aha rero Chirombo niho novuga yagiriye esheke ya mbere kuba atubatse igisirikare hama amasezerano y'amanyanga yakoranye n'abanyamanyanga bagenzi we kugira aje ku butegetsi agace yaviora atiyumviye ko atagisirikare afise aha niho rero yakoreye ikosa aha ndavuga kandi bona journaliste ariko ikintu nako hari abantu twako tugira deba ahantu hari aho ndabereka yuko ubu muri Afrika biragoye ko ushobora kuyobora igihugu utari umusirikare uri umusivile kabisa biragoye wumve ngo muri Afrika yose dufatiye ku ma constitution dufise tugafatira ku bene gihugu abo turi n'ibihugu bibanyi tugugwa n'abazungu ku mafaranga y'ubugugu tukemera guhemuka kwica bene wacu ko amafaranga baduha uri umusivile biragoye kubaka igihugu aha rero niyo mpamvu burya na Chirombo ariko arajuragirika muri biriya ariko hari ikindi kintu je no kwemeza muri kano kanya burya politike Chirombo ariko arakora muri Kongo nka hamwe yomwerera nkamwe yomuhira mon cher azobaye akarorero kadasanzwe ku mugabane wa Afrika ntutujanye bwana busesangutse uvuze yuko politike Chirombo ariko arakora mu gihe yomuhira yabaye nka Traore cyangwa Gasomba Traore sinamuhuje na Traore kuko icyambere womenya cyo Traore yafashe ubutegetsi ku muheto yakubise kudeta mugabo Chirombo ariko wavuze Chirombo katatowe nabene gihugu mugabo nta kudeta yakubise mugabo yagiranye amasezerano na Kabila mugabo simva si kudeta ni president yasohotse bagiranye amasezerano rero uburyo Chirombo yinjiye ku butegetsi butandukanye n'uburyo Traore yinjiye ku butegetsi niyo mpamvu imikorere y'aba bantu ntitegerezwa no gusa kuko Traore agomba gupanga igihugu uko abyishakiye kuko niwe yacihaye cyane gose mugabo Chirombo uburyo yahagiyemwe amaformalite yashizweho n'abene gihugu ku maformalite ategerezwa rero gukomeza y'amaformalite yamushizeho kugira ngo akorera bene gihugu kabisa naguciriyemo rero wavuze ngo Chirombo mu gihe byo muhira byo bari sawa ni kiye kintu abantu batazi rero kuri Chirombo bari karategura bon jewe ntabwo ndi kamenyi ngo menye ibiri mu mutwe wa Chirombo kimwe gusa no kubwira icambere ni iki burya kuba batarashobora gushika Kinshasa mu gihe bimaze kugaragara yuko FRDC itariko irarasa wewe utanga icyabujije mu 23 kwa avance ico kintu kiri n'amakenga mugabo ngira ni uvira bwana musanga no so ko baravuga uvira izibiye hehe tuvugana ukuri kugira ngo amahaforo yo haca y'abarundi
bakiyesitara bakaza ko destabilize imipaka yose y'u Rwanda ntiyuguruye imipaka yose y'u Rwanda iruguruye ibi rero byo nakubwiye by'ibinyegezwa nkamwe vyo muhira Cirombo bo twebwe nk'abantu turi nk'abarorerezi nka nama nabivuze twe turi nk'abarorerezi turamupira twashaka kuvuga tuti Cirombo ya dekonyaha nka John ari kugira uko mugabo nawe afise ayandi mapiyo ariko aravansa mbere yegeze imbere cyane gusumba wowe sinzi ko wakinye dame narayikinye cyane voilà urana muri dame ndashobora kwemera ukanja piyo 8 zose ukazijya kugira ncinda gukubita piyo 13 voilà iyo rero mikenyuro bikunde ko Cirombo yo bariyo arimwo bikunde kuko gushika ubu biragoye kwiyumvisha impamvu batarashika Kinshasa mu gihe tuzi ko FRDC itari kiragwana ivyo bintu baramuse sangozi ndibaza turi ku musozo w'ikiganiro nyamba atabindi ndanumva tworangiza ikano cyacu ngaha kuko twakoze iganiro kitari na kigufi bon nta birebire ndi buvuge usibye ko ngomba kumenyesha abantu yuko ku rubuga rw'intambara byasubiye kuba show ibintu vyasubiye kuba bishasha byasubiye bubisi aba wazarendo bakoze amateka kabisa bariko turaguritse ibigori mu mingi itandukanye ya Kongo nibaza ko mu masaha ari imbere turaza kuja neza ku rubuga rw'intambara tubereke ingene byifashe kabisa nuko nkuko umusisanguza yivuze ivyuma nibidukundira mu kanya gato turaje kugira ngo tubabwirane cyane ko biriko biraba ku kibuga c'intambara narijya biboneke ko iyi wazarende iri kirakora bikomeye cyane iri kiragerageza gutera mu buce bugiye bitandukanye mu mwanya umwe rero mudukunde muze kubana natwe mu ico kiganiro bye bye